Abanyamerika bakomoka mu Banyamulenge bari mu bateje umudugararo w'intambara n'ikibazo kigaraniye uburasirazuba bwa Kongo. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urabandanya gutera amakenga menshi muri Afrika, cyane cyane mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. Ubugizi bwa nabi budahera harimo ubwicanyi buhonya abantu, gufata ku nguvu abagore n'ubusuma bwo ku rwego rwo hejuru bukorwa n'imitwe itandukanye yitwaje ibigwanisho. Aha tukavuga cyane cyane umuhari w'iterabwoba wa M23 uhetswe n'u Rwanda. Nido tubagire ku muriri. Haribonekeza ibibazo bikomeye cyane n'uruhara rugaragara rwa bamwe bo mu muryango w'Abanyamulenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimwo n'abafise ubwenegihugu bwa Amerika, aho tubasanga bakora ijoro n'umurango kugira akarere ko mu buseruko bwa Kongo ntikigere karonka amahoro. Twaramenye abantu barenga 50 b'Abanyamulenge baba muri Amerika bivuga ko bafasha kandi baterera umuhari w'inkorabara wa M23. Uyu munsi turerekana 10 muri bo naho baba. Gatabazi Sebastien aba muri Indiana, Kabunda Douglas aba i Phoenix, Arizona, Rutebuka Steven aba muri Iowa, Rugama Prosper aba i Louisville, Kentucky, Kibasumba Adele aba i New York, Birama Charles aba muri Iowa, Kariki Freddy abana n'umuryango wiwe muri Aurora, Champaza Charles aba i Columbus, Ohio, Rutiririza Ernest aba i Houston, Chaka Jean Paul aba muri New Jersey. Turabandanya gushikiriza urutonde rw'aba bantu baregwa guhungabanya umutekano no kugira uruhara mu bwicanyi bubera mu buseruko bwa Kongo mu gihe bakorera musi y'ibendera rya Amerika. Twaheruka kandi gushikiriza inkuru ivuga ko itangwa ry'amahera ashigwa muri ibi vyaha bikomeye. Ico kibi gikorwa hanini na bamwe mu Banyamerika bakomoka mu Banyamulenge biciye mu ishyirahamwe ryitwa Mahoro Peace Association. Turahamagarira inzego zibijejwe muri Amerika gusuzuma neza iki kibazo kugira ngo abo bantu bashobore gukorwako amatohoza y'ubutungane nimba badakingiwe n'igitsure ca Amerika. Ibi bisaba kwitonderwa cyane bikanakurikirwa n'ubumwe bwa Afrika, cyane cyane mu muryango wa EAC, kuko bivugwa ko inyuma yo gukora ubwicanyi no gufata ku nguvu abana, abagore n'abageze mu zabukuru hamwe n'ibindi vyaha bikomeye, abo Banyamerika bakomoka mu Banyamulenge baca basubira inyuma bagaca mu bibuga vy'indege mpuzamakungu, harimwo ikibuga c'indege ca Kanombe mu Rwanda, ica Jomo Kenyatta i Nairobi muri Kenya, n'icya Entebbe muri Uganda imbere yo kuja muri Amerika. Bamwe barahaba, abandi bakaja i Buraya, muri Canada canke muri Australia. Hakaba hari n'abandi batumwa kurondera uburyo bwo gukomeza gutera umudugararo mu karere. Ibi bikorwa nkana izuba riva umuryango w'ubumwe bwa Buraya, aha turavuga nk'inama nshingamateka y'Uburayi yama yafashe ingingo zitandukanye ku bijanye n'ico kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, mugabo bigaherera mu majambo. Tuvuge kubiraba umuntu ku gatwe kiwe turavye iki gihugu kimusaba. Mu mategeko mpuzamakungu inkorabara ibazwa ku giti ciwe. Kuba umuntu afise ubwenegihugu bwa Amerika canke ubundi sico gituma igihugu ciwe gica gihanirwa ibikorwa vyiwe bwite, ariko igihugu kiramenya ibikorwa uwo muntu akora maze ibibi akabibazwa ndetse akanabihanirwa. Umuntu wese yifatanya n'ibikorwa vy'imitwe yitwaje ibigwanisho itemewe canke ayiterera ari mu mahanga ashobora gukurikiranwa n'ubutungane hisunzwe amategeko y'igihugu ciwe hamwe n'amategeko mpuzamakungu. Ikibazo ngaha Abanyafrika twibaza tuti, mbega ubwo uburongozi bwa Amerika burazi ko Abanyamerika ubwabo bahawe ubwenegihugu bw'ico gihugu aribo bariko barahungabanya umutekano ahantu Leta ya Amerika ishaka kugarukana amahoro? Iki ni kibazo gihambaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegerezwa guhagurukira kugira inguvu iriko ikoresha mu gukingira abanyagihugu
bo mu buseruko bwa Kongo ntibube imfagusa. Hisunzwe ingingo zashinzwe n'amategeko mpuzamakungu, cyane cyane ingingo ya 8 y'inyandiko yerekeye intumbero z'ibihugu ku bikorwa bitemewe n'amategeko yemejwe n'urwego rw'umuryango wa ONU rujejwe amategeko, igihugu gishobora kubazwa kubiba nimba abantu canke imigwi bakora bakurikije amabwirizwa, uburongozi canke igendereza kuri abo bantu bose batagaragaza ibikorwa byabo, harimwo no gukurikirana amafaranga atangwa hagati y'abantu bari mu bihugu bitandukanye. Uruhare rw'ibihugu bikomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu byaragaragaje kenshi ko zishigikiye igihugu cya Kongo, harimwo no gutabara no guhagarika intambara, ariko nta kirakorwa na bugingo n'ubu. Inyishu za diplomasi harimwo inama yabereye i Washington kuwa 4 Myandagaro 2025 itegekanya guhagarika intambara atakirinze gusabwa, ariko icyatangaje benshi nuko ayo masezerano amaze gushigwa ku mukono, igihugu cy'u Rwanda cyaciye kirara kitera uburere bwose kuva Kamanyora gushika Uvira. Harasabwa ko intambwe yatewe itonigirwa mu menshi n'abashaka gusahura Kongo, kandi hakenerwa umugwi mpuzamakungu ukurikirana ibikorwa byo mu karere atari nka MONUSCO ifatwa kuri bamwe nk'igikanganyoni. Impamvu z'intambara ziracyariko ziravugwa ko vyinshi ku mateka, umutekano hamwe n'ubutunzi nk'uko bitangwa n'amaraporo atandukanye y'abahinga ba Nations Unies. Nyinshi ziravuga ku birego byo gushigikira umuhari wa M23 n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'abanyamurenge bafise ubwenegihugu cya Amerika. Izi raporo zigasabwa kubikwa hadata kuko ejo zizokenerwa n'inzego z'ubutungane.